Bonjour mesdames et messieurs, les fans de music industry, this is Nausel TV, the one of the best and for this industry abidi. Kuri makuru kumwe na Benny, behind the camera ni Arkani. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Hama dusubira dukengurira bwe bakunzi ba Nausel TV. Yes, uno munsi rero ndi kumwe nagendeye nuvuga umuririmbyi asanzwe abikora neza cyane sinagendeye nuvuga umukinyo marere asanzwe abikora neza cyane basanzwe bakorana na benshi cyane kumbere uno munsi aza kuyaga byinshi kumbere urashaka kuyumvira ati mbega byagenze gute mbega kugira ngo aronke support mbega byagenze mbega ntazindi nguvu zo bazaravuye mu bandi bakinyi b'amareresi basanzwe basangiye akazi. Yes, kumbere uno munsi naho ndi kumwe n'undi muntu basanzwe bakorana na nyamuntu nyene kubera tusanzwe turi ahantu nyene. Yes, kuzaga byinshi araza kutubwira byinshi mbega we ivyerekeye karere we ivyerekeye karere yiwe ya monde ya film y'amareresi abivuga ku iki mbega bimeze gute mbega ko tuheruka kumubona muvuga mu higanwa ry'abantu bariko barahiganwa agashimwe ka film nziza ya festival mbega hoho ko ataronse ayo mahigwe kuba uwa mbere mbega vyakire gute mbega bimeze gute message yiwe astanze imeze gute mbega abivuga ku iki turaza kuyaga byinshi bite ni sawa neza no kuri ndashima bita gute Alvera Muhimbare ndamuzi nk'umumenyesha makuru je Alvera Muhimbare no mumenyesha makuru no muririmbyi wa gospel no mukinyi wa filme ni ngorane ngira na karatezi zo hava zijamwe multifonction byose ari navyo byose ego Alvera twaramubonye novuga akina film arabishoboye mvuge ko afise ingabira no rubizi ko afise ingabira no Alvera ndashipima n'ubundi sindavyumva ko ndayifise no kubera si reka ntaco ariko ndayifise mugabo ntiraba nkuko binyemerere kwanza je ndayifise merci beaucoup arafise ingabirano ariko ntari sûr ego no bari gutari sûr nyene buri gihe muri kintu cyari cyose je ngerageza gukora umufana wawe Alvera byarubizi ushobora kubesha kubera ko turi imbere ya igituma ndakurondeye niyo mpamvu biri mu mpamvu turi imbere ya kamera niba uri umufana wanje mbwira indirimbo ya kabiri mperuka gusohora nta ndirimbo nzi nabonye filme uraririmba ndaririmba ahubwo kuririmba niyo filme ndamuzi muri filme ko nabonye no mu higanwa yarakuze amateka kuririmba niyo kariyeri yanje cyane gusumba gukina filme yego kuririmba cyane gose. Okay, ukuntu ni hagati kuririmba no gukina film ukundi iki? Nkunda kuririmba cyane gusumba gukina. No kuri. Kuririmba bimaze kugufasha iki? Kuririmba film ndafise ikintu cyanda kubwira byagufashije. Kuririmba byanafashije kumenyana n'abantu benshi. Ubutunzi bwa mbere ntunze n'abantu. Ico cyo nyene kirahagije. Amaje film novuga ati yagushikanye novuga mu higanwa y'ibihangange nga. Film nayo ni too much. Muga kuririmba reje navyo shikike. Kuno musi nakoronde nk'umukinyi w'amaresi. Kuno taza kuvugana na byinshi Alvera aza kuyagaza byinshi. Yes, ndamuzi nk'umumenyesha makuru mugenza asanzwe afise akazi akora kuri Rukundo TV ariko no musi za kuvugana vyerekeye film zene Alvera kana. Ego nta kibazo. Yes, umunsi kuri Alvera nikibazo ntamambaza misi yose. Umunsi kuri Alvera umeze gute? Uyu munsi tudashize mu imisi yarenga. Tondo Alvera novuga 1h du matin canke 00h gushika kuno no masaha tugeze. Uyu munsi turiko turavuganirako. Uno munsi navyutse ndatonda ku kazi mvayo 14h ndasimbira muhira gatonya juste hajya umamagaye aribwo naringishika muhira candaza uko niko munsi wagenze. Alvera arafise ukuntu ariko aravuga umenga no muvuga butumwa nta kunuzo ejuzo bo mu prophète. Abaprofeti bakubwa barabaho. Buriya urabona ko ni multifunction. Urabona ukuntu uvuga cyo vyumva nyene fan urabibona fan ari nyuma kamera. Urashobora kuzokwikangura mu gitondo ugasanga ndiko ndavugisha wande werindira. Biragusa kuko nivyo ukora birimo ubutumwa ni vyiza cyane Alvera. Ego mwa. Benshi mungana imyaka kumere bagiye mu vy'Imana idakunda. Birashika. Wavyakire gutere kugira wakiraga kizamukorera Imana uko. Kwakira agakiza kiwanje nakakiriye nkuze cyane nakuze ndi cyane bitewe n'imyaka mfise ariko apana nigeranije n'abandi bantu bitewe n'imyaka mfise nakuze nkijijwe ariko nakijijwe nakiriye agakiza mfise imyaka 20 no nakira agakiza ego byitwa kubatijwe canke byitwa yuko kakiriye by'ukuri ya bya bindi uvuga ngo ndakiriye agakiza bivya bintu nahora nkora ndabihevye atari uko ntabishaka ahubwo ndabihevye kubera ko nakiriye agakiza. Umva wakiriye Yezu abe umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Ufise imyaka 20. Ego. Ikidagiye rero ni hari ubwamwaki. Oya. Ko ikintu tari ubwamwaki. Impamvu ntari bwo ndamwakire nuko hari ibintu nakora bitari bihuye nuko uwo mwami Yesu ariko vyitwa ko ari wabatijwe. Nararirimba no mu rushengero yewe naranasenga. Ego.
Imana ikakureka ukaguma my friend hano hanze tutabeshanye hari abantu birirwa n'abapasiteri baravuga ubutumwa kandi hari ibintu bakora iyo ageze hanze ushobora kwifata ku muntu birashika ati rero Malvera kuba yarashimye kubiheba yabishimye amaze guca ubwenge. Oya sinabihevye kubera ko naciye ubwenge ahubwo nabihevye kubera ko nafashe ingingo mu mutima wanje ndavuga nti uko biri kose ngomba kubiheba ngafata inzira y'agakiza. Yes nk'abantu baba baraboshwe navyo mbega nigikubabwira. Abantu baba baraboshwe navyo hari abantu bamwe bagerageza bikanka hari n'abandi batarigera bagerageza. Ikintu kimwe no babwira mwisi turi ingenzi turabikora ariko turahita umunezero w'isi urashira no wakanya gatonya uwo bishoboke agerageze kurondera ubwami bw'Imana bigishoboka. Ego uwo bigishobokeye agerageze arondera ubwami bw'Imana bigishoboka. Ariko arabitwa ko baburondeye ariko batabubamwe. Ya beshi cyane hari nabitwa ko bariko baraburondera mbese niyo tubaravye tuba tubona bariko bararondera ubwami bw'Imana ariko ibyo bakora binyuranye cyane n'ibyo bavuga cyangwa batwigisha. Ego yes kumbere icyo uvuga ati rero niko bo kwikebuka hakiri kare bakarondera Imana hakiri kare bigishoboka umuntu agifise chance. Ego yes umuragifise amahirwe ko amahirwe tuyarashira cyafise ndibaza amahirwe urayafise uyu mwanya wumva igihumeka ariko ushobora gushika no ngaho hanze amahirwe kayabura. Sasa na mie sasa ne Azide kumbwira na jewe umva na jewe rero. Ya mubundi ko ndabwira. Umva rero jewe rero wewe mubundi ko ndabwira ndiko mbwira abantu ari nyuma ya kamera ariko nawe ndiko ndakora. Na jewe nyene nawe menya gute ko je nabwakira. Nabivuze. Nabo ndiko ndabwira sinzi uwo ndiko ndabarira. Urumva. Ayo mahirwe none benishure kandi amahirwe ndafise. Muri kano kanya Imana Yesu Kristo yogaruka woja mu ijoro. Byashirikiye kuko nivyo niko ndakora na mutanguje. Kuba wamutaguje ntibisobanuye ko atabintu biwe wakoze twirirwa turamusemerera ariko turabanyavyaha urabizi urazi ko Imana idukunda ndabizi kandi Imana iratse ko turabacumuzi ndabizi ego duhara ijambo ry'Imana ko nabasanga nagutsinda impamvu Imana izi ko turabacumuzi ni nayo mpamvu pasteur twende je nangorane vuga je ndaza kuvyemera umbesha sidakwemerera Imana irabizi ko turabacumuzi nayo mpamvu yatanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo adupfire ku musaraba tubabarirwe ibyaha byacu. Ego none Malvera ushobora kwimvira ko Imana izotubabarega Malvera. Imana ibabarira usavye imbabazi je ngenda kubaza singira ndagutsitaza ariko bo turaza kuja muri indi tema ariko reka tuvugane gato ko navyene birafise akamera muri society. Malvera ushitse kumbwira yuko umuntu yoba yatsitajwe n'umuntu akamukoresha igicumuro Imana ikazi kamutora acashikira mu muriro wo bien umuntu uno musi jewe ndumwerada hama ndahuye n'umuntu anyiciye umuvyeyi nce ndamumvirisha ari sindamwishe sindamugirira ariko nce numva umenga ndababaye mfana je kuri uwo mwanya sindamubabari mu bintu ijambo Imana twigisha ko twobabarira nabo bantu batugirira deja urumva kuba wamaze gucumura. Ego niyo mpamvu baba mfise umuti. Yes of course uribuka ugiye Stefano yafa yaravuze ngo Mana Mana ubababarire yapfuye atanze imbabazi ubundi Stefano yapfuye nk'intwari iyo aza kubaho Benisho wavuga ati Mana bazofata cyo bimariye muri iyi si ahubwo urumva nibana bafata Mana bazope abatarako turabana ariko na Stefano yari umuntu na Yesu Kristo ku musaraba yapfuye yari yambaye umubiri nk'uwo wacu basi dufata ujya gukora umwana w'Imana ariko ndagoya akaruro ka Stefano yaravuze ngo Mana bababarire yapfuye atanze imbabazi. Rero isi umuntu wari wese gukora umuntu w'umuntu kumubabarira umuntu w'umukristo urazi Benisho ndakubwira ikintu kimwe umuntu yoshika ngaka kumwashi kofi umve ndakubwira ikintu kimwe Benisho ari ijambo rimwe nkunda kugendera ko mu buzima ni rimwe mu majambo agenga ubuzima bwanje ijambo ry'Imana ravuga ngo mubane amahoro n'abantu bose iryo jambo rirakomeye kubana n'amahoro abantu bose uba wuzuye imbabazi uraheba byinshi uhomba byinshi kugira ngo wewe Benisho ntitubane dufitaniye inzika tugenzanya ushobora kunkorera ikibi atari uko utambabaje ariko kubera ko umuntu ushaka kubana amahoro nkawe nkagiheba apana ngo nkacirengagiza ko iyo wirengagije ikintu kikugumamo nkagiheba kugira ngo dukomeze tubana amahoro ntaco bitwaye. Ndatawe igituma rero Marvera bahaye agashimwe Fani we wacaguma ryohewe ndadawe n'igituma Fani yaryohewe yabamuhaye agafani agashimwe atabura kumenga ni bose bagahaye. Reka ndakwereka ikintu kimwe Fani Lavine icambere ni mukuru wanje
ni sema umushinwa cancer wowe n'umurundi ariko ugerageje kuraba turasa musa umutima turasa ugerageje kubiraba ingeso kuno mumeze kuno mukunda imana byose murasa ngerageje kuvugisha ukuri ataburyarya burimo nararyohewe cyane bamuhaye agashimwe Fani Benishu Fani arakoresha imbaraga nyinshi cyane yarakoze je nibwo bwa mbere nkoze bino bintu uriko urumva ariko bidasobanuye ngo kuba yarakoresheje imbaraga nivyo vyatumye aronka agashimwe n'ubuntu bw'Imana urumva ariko c'est vrai nararyohewe mbonye bamuhaye agashimwe nari kuryoherwa bamuhaye agashimwe sindi ko ndabesha ariko bagahaye umuntu gakwiriye jewe amahirwe yonyene kubera ko filme nkitwa yego yewe umva ngubwiza ukuri sinarinzi yuko filme wanje ishobora no kugira amahirwe yo kuba uwo musi narabibonye ndabana ndashobora kuja gutanga ikigira 10 mu rushengero ndabona ndashobora gutanga ikigira 10 mu rushengero urumva ndabibonye bijya byonye nijya n'insinzi jewe yari ikwiye muri festival niyo nsanga iyo filme muzobaza kuvuga ngo ziri mwihigwanwa itarimwo sakazima bari bayitoye bwa mbere avuga ati rimwe Marvin nawe nyene yarakoze ataje guhigana n'abantu ico kirahagije kirakwiye ariko twizere ko muri festival edition ya 13 uzoburimwo abantu bazotwara agashimwe sindabizi unyizeza basi si kubera ko nta gahunda Mishiyoga urukuranci intege ndi umufana wawe no nshobora kudatwara iyo muri filme nkatwara iyo kuba ndi umuririmbyi w'umwaka uririmbyi zera kugeze ko turavugana cyo tuvugana kuvyerekeye festival bivyerekeye filme festival nitanga abagashimwe ku baririmbyi bikunze nzogatwara apana bikunze ahubwo nzogatwara ariko imagine nkubu ubu unyefana akazogatwara nzokamwiba ndakakuzanire ntangora mbwiza ukuri uko fanya mbye ngo ndazogatwara kandi ukaza wumva ngo nije ndumukinyi w'umwaka kwera Alvera mwenyewe ni bwo bwa mbere nkinye muri filme gukoresha uburozi nivyo babitesa mbwiza ukuri uraza abakobwa bamaze gukora ukuntu bangana abakobwa bamaze gukora mukuru bangana kubwa urabona ko nivyo Fani unukuri ko Imana dukuru bujyaye gegeza urabibikoma Fani vraiment yarakoze bari umukinyi w'umwaka vraiment oya nukuri nawe urumva ko yes kumbere ivyo turashyize kuyaga ko kuvyerekeye festival kumbere vyari ivyo mbega bavyakire gute abandi bakinyi b'amareresi basanzwe bakina na Fani bavyakire neza agashimwe muragasanga sije none ga ndashima Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo tunezereranwe n'abandi kandi tunezererwe umunezero w'abandi naramunezererewe cyane Imana ishimwe narasitse muhira ndasenga ndavuga ngo Mana ndagushimiye kuvyo wakoreye Fani iryo sengesho nararisenze kandi ndarisenga numva ndarikuye ko mutima ariko ejo naje zonyibuke sinigeze ndabivuga ivyo kubera ko ibintu by'iwanje biza ku mwanya wabyo nukuri sinkubeshe sinigeze numva mpahamukiye agashimwe ko muri festival urumva sinigeze numva ndagahamukiye jewe gusa kwigira nkicarira amaye Fani rero nakimwe bikubwira reka amafaranga aza mu nzira zitandukanye yarafana Imana yari yamuteguriye urumva yagerageje kuvuga ibyo jeshowe ariko duvuye ko afite ari urukundo rudasanzwe kandi big up sana batanga chance corona yes kumbe rero tuyaga byinshi tuyaga vyereke filme yiwe mbega filme yawe wabonye abantu bayakire gute mbega kuba waronsa no ayo mahigwe ya filme bakayitora mu zindi filme mbega bavuga ati nzokora ibiki ko ntaronsa amahigwe yo gutwara agashimwe ariko nkaronka amahigwe yo guparticipa mu bihangange mbega nigiki ngiye gukora Icambere narashimye kubera ko yabaye promotion yarabaye promotion dimanche niho twayikoreye lancement byari ibintu byiza naratanga abantu baravyitabye je sinanzi ko nshobora gutuma ko abantu iyo mfuma nabikoreye mu rushengero nako vuga ati nabakiriso ariko naratangaye kandi Fani yaraje kunshigikira baberi bose ikiroro cyanangaje numvise ntaze urumva imagine aberi yaraje nabantu tumenyereye mu aberi film asanzwe akunda ni filme urabizi ko nibo bantu dutunze mu bintu vya filme hano mu Burundi ndumwana muto ukabona Aberi Fani Basabasi bande bose nawe sanze muri sara ndatangara numva ndaryohe ndavuga ati Mana baje kunshigikira Imana ihabwa icubahiro abantu barayakiriye neza uko ni gikorwa ca mbere sinovuga ngo imeze neza cyane ariko uko biri kose ndabishimira Imana tubishimira Imana nanje ndabishimira Imana ego yes kumbere nigiki rero ubwira abantu ku bikorwa vyawe mbega nigiki ugiye kubaha mbega kuba ukora clip zambe batafaniza tano mutungo wetu ende mtafaye mnataka kumbere murakora indirimbo akora na Nuzenya na amafilme birakoroheraga Marvel byose ndagerageza nkavyekiribla biranyorohera ego yes kumbere nk'umuntu bashaka gukurikirana ibikorwa vyawe bisa ngaherega Marvel ushobora kuja kuri channel yanje ya YouTube ni Alvera Muhimbare kuri Instagram ni Alvera cyangwa Marvel
Arvela nakuretse gusa nyene ariko Marvera ni amfete ni company ikora ibintu by'amafilme y'abantu bakomeye bo hanze aho ngira nanjye nzoshikayo ni Arvela Muhimbare Instagram page yanje ya Facebook no kuri YouTube niryo zina nkoresha yego tuvyizere yuko Arvela very soon azoba mu bantu bibihangange nk'abandi bantu kumbura abona nk'umuco muri game ari Imana yongirira yo ntera iteka itararika kinyenyeri kanyakirako ndavyizera tuvyizere kuko akubwira ati mbere yuko uhezagirwa abanza kwanza kwizera ikintu kimwe nizera yuko nuko nshobora gukora neza muri gospel kuko muri filme sindabikora anapenda muziki mtoto mwanamke ya Mungu nizera ko ndahube ufise ingabire nikomeye cyane muri filme wewe umva ntunzi gusumva ko niyizi urumva turakubona kugusumbye ko wibona urazi impamvu ko urabimbira nuko nta ndirimbo yanjye Fanny yabaye mu Queen video mu ndirimbo yanjye waramuhaye akanoti oya ibyo notice ibyo tuko turavuga none Fanny wamukoresheje gute Fanny je n'umuntu wanje ko wamukoresheje utamuhamahera rero turaza kubivugana ni twava turi ataki franga ataka abantu bari amahera namahaye yanamfashije pe ngome ndabivugira yaramfashije n'umutima wowe urukundo abikuye ku mutima ntamahera namuhaye Imana imuhezagire amen ari hose Fanny ajyamye ku ntebe Imana imuhezagire Imana imuhezagire cyane ndagushimiye cyane kumure Arvela nanjye ndabashimiye cyane yes kumure mu bibazo bisina baje Arvela iki ikibazo yibuka wamajije uko umunsi wagenze kuva mu gitondo gushika saa twatanguriyeko ikindi kibazo wiyumvise gute filme yawe arajipendaga nivyo nagomba kumva ati mbega bimeze gute arikunda uyu mukobwa reka kumbere naco ivyo amabajiri nivyo nivyiza kumbere byari bimwe bisanzwe byari bihagarika ikiganiro cyane kumbere umuntu ashobora ati mbega abandi baba bavyakiriye nabi ariko twumvise yuko mwavyakiriye neza byo ngari cyane gose kandi zire ko n'umunsi wagenze neza mu bibazo bivanye n'ibibazo nakwajije umunsi wagenze neza wabaye mwiza filme giye kuduha verse nzuru kumwe na Fanny canke Fanny Levine ntarimwo ni jewe ndi actrice principal Fanny ni sasa kwa uri nyene film si oya niko nakona ari je nabone iyo sene nshoboye kuyikina narayikiyemba ndayishoboye oya nakina ndumwa imagine ujya no mukinisha rumwana w'imyaka 15 ariko jura na 15 ndayikwiye ngarashaka kwambara jipe y'umwana reka je mwana ahubwo gusa iyo ndapfuma ndamukinisha ari mama wanje byari gushoboka iyo myaka ariko nisinayo twamuha Fanny aracari muto ni casting z'abarundi urabizi irya kajya gashimba muhaye ko yari muto muri bajya abantu bose ni casting z'abarundi urabizi ko ziba zimeze ndagushimiye cyane Arvela ndabashimiye cyane nibutsa n'abakunzi ba Niyosel TV mwayumvise mugende gukora subscribe oya nibayumvise ko arivuga inyuma mikro uvuze ngo ninde Niyosel TV niyo nyene niyo mari dukunda niyo abiri kubwe natwe nico gisigura di okay abakunzi ba niyo mani dukunda ndabahamagara ngo mugende gukora subscribe bagira subscribe bakore subscribe ndabibutsa ko se filme nshasha yasohotse mugende muri filme yanje umwanya kuri channel yanje Arvela Muhimbare ubu bikeneye ashigikire ndabakunda cyane Imana oya bose barabikeneye kabisa baziza kumushigikira Arvela murakoze namwe ndabashimiye kandi wari kumwe nandi kuri Abenishu behind the camera uriya mutama w'ubwanwa yambaye umupira wakuje n'ipantaro yirabura behind the camera ni Arkeni tuzosubira inshallah imari kunzira kumwe na Beni bikuri micro behind the camera ni Arkeni ndabikubwiye nyata kumwe na Arvela twamusanze mu nzu ya Fanny Levine urabona ka yuko uru rukundo rudasanzwe bafitanye hagati yabo agashimwe baragasangira niba agashimwe iboneka ko baragafungira baragasangira mu gafungura ariko agashimwe barakagendana ntaco ariko iyo bagafungura bagasangira mu gafungura sibyo naga nubu ni turagasangira n'amafaranga mari yasangiye ndibaza cyane gose cyangwa yanga oya iyo ni banga niba gira subscribe bye